Cimamanda Moses ubwo murazinanye cyangwa nakantu musanzwe mwikinira mwebwe nyine muri rusange kugira muryoshe public y'abantu baraba Facebook. Cimamanda nituzinanye. Wapi? Niko iki mukunda gutukana cyane agafata rugya rukoka karukugereranya nawe. None niyonze. Oya nibaza yuko ari Cimamanda kadufakana Jana Cimamanda ntoca ndavyinjizamwe umugore wiwe. Ko je mvuga ukuri uko bisanzwe kandi uko nsanzwe mvuga ukuri. Restaurant. None kumenga urafise imigenderanire cyane ryari nako bonye ka video uhayagiza umugore wa Cimamanda Moses uvuga yuko umugore afise umuryango mwiza kubera iki wowe utamufatse nko kukunda kubikora gufaka Cimamanda Moses. So nitwa Lynca Arlene ALU comme d'habitude Miss Marseille kujye nyine bamenyereye. So nashaka kubasaba mugire subscribe, comment kuri Curahiro TV. Uno munsi nkuko mubona murabona yuko turi kumwe n'umutumire umwe mu batumire no vuga yuko muri kino gihe niyo wa mbere turavye Facebook hose usanga ari watawundi muntu ahari mugabo je ndi umwe mu bantu nkunda kuvuga ati je ndondera umuntu ndamubaza amajambo menshi agiye atandukanye ariko ayo majambo asanzwe arangwa n'ibintu byinshi agiye agenda arakora ati mbega yatanguye kuvuma ryari ko kubera iki benshi bakunda kumugereranya n'ikindi kintu uruntu rw'urukoko ndarushira ngaha anye ndibaza yuko urwo rukoko abantu benshi bavuga ati ne iki kintu bagikuye hehe kubera iki umuntu wa mbere yatangiye kukizana akiyumvira ati uyu umuntu kanaka asa n'urundi uruntu rw'urukoko utandukanye n'umuntu niko kubera iki kamazina mekaze kuri Curahiro TV abanza baramutse ko ndabibutse gukanda subscribe na comment tuze turabazana mu promotion giye atandukanye ndakuramukije umeze neza Meze neza cyane urakomeye imeze fresh gose ari abantu benshi bakunda kumbwira ati mbega uno mukobwa iyo ariko arakora tufika tu video bigenda gute yamagira mudu imeze gute muri rusange mba ndi muri mudu nyene mba numva ko intesa nyene ya turashaka kwirunda abakozi ba Curahiro TV zina giwabo. So izina ry'abavyeyi ni Uwiteka Lynca Arlene. So kubasanzwe nabo bankurikirana bazi kuri Lynca Arlene ALU. Yup. Hariho naka AKA bagutoriye ubunyise ugakoresha cyane ngo gwamenyo turaza kubiga gwamenyo musumeno ni menshi. Kweri ki gwamenyo musumeno? Kwera bayanyise? Ega hajya n'abavyeyi batwise amazina. Babona nyene ko bikwiranye nyene no kwitwa iryo zina abandi nabo batoye amazina ngira barabonye nyene ko bimbereye nanje nyene ndayashima kuko nayandi narashima nibisanzwe. Ide ya mbere yatanguye kuza gute mbega mwatanguye kumenyana gute na Cimamanda kubye mutangura gutukana ku ma Facebook? Kuri ku kiganiro natanguye gukora kuvyerekeye Destin ya niho mwaciye mutangura gutukana Cimamanda Moses ubwo murazinanye cyangwa nakantu musanzwe mwikinira mwebwe nyine muri rusange kugira muryoshe public y'abantu baraba Facebook. Cimamanda nituzinanye. Wapi? Niko iki mukunda gutukana cyane agafata rugya rukoka karukugereranya nawe. Ngira ivyo yashimye sinzi. Yap. Nivyo yashimye mugabo ntuzi. Nimero yo ntagira urayitora muvugane inbox mukavuga ati twebwe tukenerwa kubakwa unya kugira nako tuje mu vyunguka ko muri kino gihe turabona yuko umenga no gwaho publicité we yikora. Je nta kintu nakimwe cananira mu bisanzwe. Ya. Niyo mpamvu nahagurire utse nk'umukobwa kugira supporting abaririmbyi ndabafasha mu gupromoting indirimbo zabo. Ya. Ko nta wundi mukobwa twarahaguruka nka jewe. Uvuze ku promoting abaririmbyi b'abarundi uba promoting gute keshi tugenda kubona uvuga ati je ndashaka nishigikira umuziki w'u Burundi ariko umuntu akibaza ati mbega umuziki w'u Burundi awushigikira gute no mukobwa? Jewe ndawushigikira mu kuhayagiza indirimbo zabo mu kubavuga ivyo bakora ivyo byose ya nico cyatumye mpaguruka. Muri kino gihe uri kurubaka iki kugira ejo tuzobona ikintu nawe wajuzanye? Icyo nibanga muzobibona. Uvuze ko ibanga mu gihe tubona abaririmbyi beshi bagiye batandukanye tubona bakora neza bashaka kuvuga ati jewe kanaka shaka kuzubaka abaririmbyi abana bagiye batandukanye kugira ejo tuzovuga ati kumbe kanaka rafise mu kuboko. Ico cimviro kirahari ariko muzobibona ntaco. Cyangwa abaririmbyi baraguha amahera bako bakora publicity. No mbeshe. Oya ni kubw'urukundo no gushigikiranira mu bisanzwe. Ya. Iyo bishitse bakakubona ku mapaji ya Facebook nk'abavyeyi cyangwa umusheri wawe namufise umugabo ntavyonzi bigenda gute navuga ati uyu muntu yamaze kubahuka noneho yatayandera ahubwo bamfata mu mugongo ya bamfata mu mugongo babonye ndiko ndakora nkuko nkora ni benshi vraiment bamfata mu mugongo yego
Watubwiye ati je shaka kubaka umuziki w'u Burundi. Umuziki w'u Burundi shaka kubaka gute kandi mu gihe tubona yuko abaririmbyi b'u Burundi bakora ari benshi. Bakora ari benshi ariko uravye indirimbo ziko zirasohoka ubu ni nkeya. Si bose bakora kora. Niyo mpamvu rero nanje nahagurutse nka Lynca Arlene ALU kugira ngo jewe ndabafasha gupromoting izo ndirimbo zabo kuzivuga ntaho zitazoshika vraiment narahagurutse. Ego. None kumenga urafise imigenderanire cyane ryari nako bonye ka video uhayagiza umugore wa Cimamanda Moses uvuga yuko umugore afise umuryango mwiza kubera iki wowe utamufatse nko kukunda kubikora gufaka Cimamanda Moses. Oya nibaza yuko ari Cimamanda mfaka dufakana Jena Cimamanda ntoca ndavyinjizamwe umugore wiwe kuko umugore we sinzi ukuntu yiyakira abonye nk'ama video yiwanje umva ashobora kuba yakunda canka yanka ntavyonzi umva sinoca ndamushiramwe mu vyatarimwe vraiment mugabo urakunda kumugarukana ukamuvuga ngo wana umugore wa Cimamanda Moses arasa neza ubushaka kwishure canke oye ni mwiza vraiment ukuri kuravugwa rya mudamu vraiment ni mwiza ya hari video twabonye uvuga yuko Cimamanda Moses yonze ariko nawe arakwishura agutuka wiyumvire gute kuvuga yuko yonze Cimamanda Cimamanda ntiyonze ahubwo navuze destantuka okay yuko yonze kubera ko atangwe kuvuga ati jewe kana karonze hanyuma bigasha bizamwe intambara none ntiyonze oya Destiny yonze je mbona abyibushe kandi umuntu abyirabona yuko abyibushe hari abantu bashavuze ati igituma woba waragize ishavu ni kuko yatwaye amafaranga no ya brava antika ntanaye yamaye ko ariko je mvuga ukuri uko bisanzwe kandi uko nsanzwe mvuga ukuri Destalons nawe nyene arabizi none bihuriye he no gutwara ajya mu mahero ntawe bihuriye gusa nariko nshaka kuvuga abantu bako bamujya umutima urazi kuribwa umutima wonze ni ibintu bibabaje ofu muribwa umutima w'uvyibushe aho usanga muri kumwe muri famille wavuze ati reka manze ndamuteteje ntibaze bamwatake mu nyuma mbere amucirinze wapi vraiment muga badutitse twese ko turabanyamurenge ajya abanyamurenge baba bameze gute nabonzi oya mwiga jambo wararyakiriye tuhamura nararyakiriye kuko amushurira abagute nibisanzwe bro uvuze ibisanzwe kandi mu gihe tubona yuko abanyamurenge iryo jambo bakunze bacuro TV mugene muri commentaire kweri ko abanyamurenge iryo jambo baciye ugumurirandira ko cyane hanyuma uvuga ati reka rengo mena ataka hajyanye kwamiye madrasi ndi munyamurenge oya ndi murundi sinzi abanyamurenge ko abari abakongomani nuko abari abanyarwanda nuko abari abaki sinzi igihugu bavamo ariko jewe ndi umurundi kazi ya twabonye yindi video uvuga mpera kuri Natasha kweri ko wavuze ngo Natasha ngo ni mwiza ngameze gute ukamuhayagiza cyane nkuko umenga mufise ahantu muhuriye yaba yarakubwiye ati nkorera kakantu kaya kantu maze ka video maze kugakora waragarutse yabona message ya Natasha agushimira cyangwa management yiwe ya premier majewe Natasha ndamukunda cyane ndamukunda impamvu ndamukunda yahagurutse nk'umukobwa kwanza n'umudamu sindamusubize mu bukobwa yahagurutse hajye umudamu n'umukobwa none bitandukaniye umukobwa ni utaravyara umudamu nawe ni wavyaye ari ku mugabo kandi ku gateka kiwe vraiment ari ku mugabo nta muntu n'umwe atabizi so Natasha vraiment ndamukunda Natasha kandi vraiment si mubi Natasha nta mafaranga yampaye kugira ngo mvuge indirimbo ziwe canke ngo ndamuvuge wapi okay urumwe mu bakobwa inzi mu ma video amwe y'abaririmbyi b'abarundi wigeze kuba uri mu queen video mu ndirimbo navuga yuko yabaye hit ngaha mu Burundi ndayivuze nibaza yuko ngaha anya abantu benshi bosha bayibuka bakibaza ati kumbe n'urya nyene gasanga ko baragaruka kuza kukuraba dusigure nk'ama video atatu baragiye muri video z'abarundi jewe izo nzi ndazizi ya unama kiri kuna Sanbi na niya vishu ya muri izo zibiri waragiyemwe mugabo ntikabonye ko uronka hit nk'iyo ofise muri kino gihe cyangwa waragiye urarondera umuganga uramubwira ati genda shaka hit ko bigenda kose kabaye oya ivyo bintu vraiment navyo ngenderamo bishika baravuga yuko keshi na keshi iyo umuntu amaze kuvuma shawura izindi ntezi zitandukanye byo birashika ariko je vraiment no bambeshe ivyo bintu birashika hari abaririmbyi benshi ngaha anyavuze tushaka kudoza urasupportinga cyangwa ufashe mu majambo make urugero uzogeza he yo ni benshi ntabona uvuga ngo mpeze ariko hariho umustar ariko arabikora neza
n'abantu babona kumengo ntibamubona je vraiment ndamubona hajya umuntu arabona ikintu gusa kihorera akarindira aho umuntu ashobora kumufatira fresh nka Wizking n'umustar ashoboye azi kuririmba yo muri vyose from ameze fresh ni abantu rero hajya barahora ariko un jour uzobona bamusiduka kati hey wa bwawundi urashoboye tuze kuraba Wizking yeah turazi ko kenshi na kenshi abaririmbyi mu ngaha mu gihugu cy'u Burundi urasanga umuririmbyi yabaye wa mbere ku platform zigiye zitandukanye ariko twebwe ngaha anya bikatugora kuvuga bivanye no kungene entertainment yacu ari ntonye urabona yuko uzohava ubadoze jewe niyo mpamvu nahagurutse jewe nta mustare wo mu Burundi azopfa guye hasi canke ngo nzimane ya kiretse ubishatse adaciye ashaka kubandanya aririmba ariko yasohoye indirimbo vraiment nkayibona nazo nzimana kubikorwa vyiwe ntashaka kunzimana aya kenshi baribaza ati mbega promotion bakwiye kuyikora gute ndazi kugira winje muri ibi bintu hari hivyozi umuririmbyi akwiye kugira gute kugira ashobore gutera imbere umuririmbyi akwiye kwanza gukora cyane kuko hajyanye ni nko kugaburira umwana ntiyemera kuguma muwe muhana wewe utatetse yabonye umubanyi ko yatetse aya aca atembera ku mubanyi ababanyi nabo nawo abanyagihugu ivyo bihugu bindi vyo hanze atari mu Burundi rero nibabona yuko aba bastar bacu batariko baratugaburira bazicara bavako bien sûr kenshi na kenshi turakunda kubona ngaha mu Burundi umuririmbyi ashobora kuririmba indirimbo zisha kuri kwijana ariko ntamenyekane wanamuraga usanga nta na page agira ntanazi no kwipromotinga ubona bakwiye gukora kugira umuziki w'u Burundi utera imbere ivyo bintu rero ifo yuko bahubwo bagwiza amapaje kuko icambere na mbere page iratuma bakumenya kujya kuntu uguma navuga gute wiposting upo wipostinga ukaguma ubibashiramo gukorega abantu ntibashaka bagukunda ubwo nyene oya abantu ntibashaka bagukunda ubwo nyene ahubwo bereka izo nguvu zawe uzishikana wewe ntucike intege abantu baragukunda from yeah turazi ko ngahara abakobwa nabo nyine usanga bakora ubusazi bw'ishibe bugiye butandukanye nowe ngaha mu gihugu cy'u Burundi ubona yo gutera ubwoba mu gukoresha ibintu by'ama social media bakora content kagenda utinyuka avuga ati wapi nagenda mwuba nta numwe mugabo ndazi ko hari abakobwa ngaha anya benshi banagusombye arashaka kubabona ko nsumza ariko nanje nkabona ko atansumza kira muntu ariyemera ariyemera umuntu akubwiye ati ndashaka dukorane idiri yo kumpromoting amafaranga yanyu mukorera baranga nge ni banga ya yuvugana na manager wanje na manager wawe yeah. Kumba yagisigaye ufite na manager bien sûr muvuga akazina ngaha anya kugira tuze gukanda subscribe wasangara nabonye n'ikiganiro cyangwe tukamuhana link tukavuga ati wana kanaka kumbe ni umufasha bimeze ukuntu so no mu director John Mabu we manager wawe yeah abantu benshi bashaka kumenya kuko ari umuntu nganya ashaka gukora bakavuga ati nanujya mukobwa yarubatse cye ntarubaka usanga arajyanye no pepu wawe akavuga ati ngo ndaguha amahera ndakwitwarira urubatse ndubatse yeah urubatse yego reka ndagushimira hayi mutubwira akajambo kanyuma n'ibikorwa bishasha ku baririmbyi biba ugomba kuzofasha so ibikorwa bishasha muzobibona sinkunda kuvuga ibikorwa ngiye gukora kubera ko hari gihe ati umuntu amagara murabizi ariko ibikorwa birahari ibikorwa je ngoma ndabazanira ibikorwa ngoma nkora je sinzokwigera nshika intege ntapfuye vraiment kugwa hasi never nikizobamo urakoze cyane namwe murakoze gose so nashaka kubasaba mugiye subscribe comment kuri Curahiro TV.